Uyu munsi ni umunsi nagomeje kubyara. Wagomuje? Ngo ko ndemye kavuga ngo. Sitarudia tena. Kufanya nini? Kwa mimba. Aka video. Zora mwa kuzoifisi. Aka video yako mugorara. Igise cyamufasha. Kwa cyo atamu. Sitarudia kuzara, sitarudia. Kira kwerera. Abakozi bafiko bako barabe iyi video. Iyi video wari umunsi nagomba ngende kubyara. Andi kugise. Ngatarudia kuzara. Kumwe kwe akacha Kiragiye. Kisubiri. Sitarudia. Nani hapa sitarudia. Sitarudia kuzala. Kwari ni wajimbere. Sho watambuka nga. Shutambuka. Dude. Ati. We. Umugabo wanje aramuhotera. Gute? Uko kuna ansimbisha. None uko ndemvye. Ndemvye. Amugarakana muzebere bavuga ngo kondeye. None ko ndemvye. Bigura abashaka ukunda amavyuzi ngo mutusiguru twe ngaho ha. Yes sir. Hello guys, hello people, meze neza meze fresh, karibu kandi kuri channel ya Fiko. Nigis. Yosef. Murabona biko. Anyura ariko kandi shimira abantu bamaze kugira subscribe kuri no channel yanyu ariyo. Ariko kandi n'abantu bataragira subscribe muri ndiriki guys, nimugire subscribe mu sharing ibiganiro byose tuza tubaha kandi muze mubimara guys. Abantu mari ibiganiro amabizu ni gwanyu. We. Umugabo wanje aramuhotera. Gute? Uko kuna ansimbisha. None uko ndemvye. Ndemvye. Uyu munsi ni umunsi nagomeje kubyara. Wagomuje? ngo ko ndemye kavuga ngo. Amugarakana muzebere bavuga ngo kondeye. None ko ndemvye. Bigura abashaka ukunda amavyuzi ngo mutusiguru twe ngaho ha. Abakozi bafiko bako barabe iyi video. Iyi video wari umunsi nagomba ngende kubyara. Andi kugise. Tukugira sport. Aho kumfata neza bacanjana mu bakujana itekana. Eriki iyo uniforme. Bazonye. Karashushinda avyari ameze. Aguma vyara kana Yesu. Kunda views none mukanya tugutwari nayo kuje. Abatipe nimba guma kurengana boca ku ruhande. Mfite pembeni cyaka. Subiri ni nani? Akagumye bagumako. Tugiye kubyara n'amaguru jameni. Muramaze kuri imodoka. Kuduga ninde bitagoye paraporo yo kuduga. Tura abantu babaga batatu. Kubera kuduga shararama. Yo, reka kumutwenza. Babaga batatu niyo tunani. Akumutwenza. Ange marabo. Abintu bakugirire nabisha. Abantu bambaye izera ntawo bishe. Nemwe arabarirutse. Ari. Kandi tutaribo. Nora singina mukangare. Ya Frank wabone. Yazara nana kachabukira. Ni sawa. Ndakujana kwa shetani je? Ndumufimazo. Ndakujana kwa shetani. Koma shetani. Wa mukobwa. Koma shetani. Bamaze kwazana hafi. None bene wahaje kugira iki ho nyine. Ko tutazomeye ni tujana. Jewe shiri no mukoneseri si. Ahana sefara ashavuga twa muhungu no mukoneseri. Nabo konese. Urinze umenya ahantu ameze nka rugo. Wongera waramura umogi. No haza kututaje. Wow, urazi mwene musa neza. Salama mzee wangu. Wazima sana. Shima zenu. Shima sana.
tukujane ikuzimu. Baza ntugiye gukorera. Oya namwe ndi Ahantu hari kwenga igiti nuko numva ububabare. Ahantu hari igiti nk'iki bacita. Basa iki. Bacita gute? Musuna. Umusuma. Niki cyake ndigivamwe imikenke. Imikeke. 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 Fata gutya. Hagiye ubona hari igiti cyoko. Iyi video namwe yibonye umenya ko n'umwana wanje Ugomba uvyare. Iyi video wayibonye yabonye ko nabyara. Nari ndushe. Duza ngaho hari ikintu bita udufashe. Duca ngaha. Dufashe n'uduhe. Yesuwe. Umugabo wanje sinzi yandanye mu ndabiri. Dufashe Duze n'uduhe. ngaho hari ibintu bita udufashe. Ibifashi. Udufashi. Udutemba kiri. Agaye ko nta mugisuma nyenzi. Ngungwi. Bariya bariko barakina. Hagiye bariko barajamu. Hola. Hola, hola. Vipi? Hola. Nebe ngaha harabona kweli. Hano ni tugomba dukorere content yacu. No tugomba dukorere. Iriya content mwabo. Abonye kuri solution. Uravye nabi ucugwa hariye. Hano nimba muza gufata amata. Ayo mana. Yo. Yo, G. Gaso. Ugiye sha. Fresh. Manager. Agwayo. Mbega ntayiheruka. Imyembe itariko. Anjanya muri Eden. Hani muri Eden. Bene kunshize mu bugaragwa. Kana bya bitambara dukoreye dukoreye amadukuri zo content zindi. Ema fiko. Safe. Sanja bitambara ajya mu bag. Ari sawa. Mbega mbere so bakora. Iki? Ndakora bro. None Tumwe. Haya ina gufata wale abagabo turona hano. Ni vitu gani wewe? Fanya kazi iliyokuleta. fanya kazi yako. Jinzu gishiraho kunyene usigaze ukunyene nta kintu kinzoshiraho. Zokongeramo. Agomba vyari mama lao. Cyanze ko tuzovyarira kuri kirara abantu muze kuvyara. Bayo byarira hiyo tu. Tejarira. Kaberuko. Abantu babyarira mu ntoto nane mbarenga. Ndababyarira. Asiko kajo. Charabe. Na contribute. Ndaba neza. Charashiri. Nike ndabahe. Hariya tuturara. Yesu Kristo. Sinda dukore contribution. Na contribute ngahiba. Apana ngo duhaguruke mu kikani. Oya. Ambara contribute. Ndabyambare ntarava hasi. Arenzo jamuri saro ryari. Saro y'ukugirira. Maguru. Tukigenda byari n'iki. Ndari inzara zisuka. Ya tugenda byari kwe. Je uri kurandikisha. Bantu b'Imana twari nyine ayo bari bagiye gukora ikiganiro mwabonye kuri solution cup ngira mwarakibonye kimwe Fani yacamutera prank n'aranske kweri mu kiganiro aririza ndibaza muracibuka guys. So hama rero murabizi neza yuko tugira kina nabwiye je ndaba tuntu dutandukanye n'utwabandi je ndabaye ibintu bitandukanye n'ivy'abandi murabizi neza yuko ubwo muri abantu banje murabizi neza cyane. So murabona renga anye kaenzerega kaba karyoshe nyine yari karashusha agomba je kubyara diri ashusha rona ko solution cup bari baberewe cyane ndibazifoto mwarazibonye bari batagase barameze neza ariko kandi nana safe niyo yarari ariko kandi ababwire yuko inyuma anye rona yari karashusha kugira ngo tugende hama ibaruke ataha ariko mushobora kuba ino video muyibonye haheze igihe uno munsi iki gihe twaragiye kwa muganga ariko
nta cyavuyemo twaciye dutaha. Mama lawo ntiyabyaye ntiyibarutse twaciye twitahira. Twarashuje turashusha tugeze kwa muganga nimba umwana yavuze ati jewe ntiyaragera ca misi toki umunsi ntihabaye akivyaraga dufata ikindi gihe twaje taha hama turindira indi gahunda y'Imana. Murabizi neza yuko Imana yubahwe tuba turindire gahunda yayo igihe cyashitse kiragishitse. So ndizeye ko rero kuraba ino video wamaze no kumenya umwana uko ngene yitwa Ataha Haya Elia Kisma. Ni uwambura kuba muri bando. Ikanzu ni mu modoka. Wono umwana wa Nohaske na Niragena. Okay. So reka rero tubandanye mwana murabo uko ngene twaciye tuva ngaho twitahira abari bagiye kuri kiganiro mwakibonye. So gumana natwe rero gushaka kumwisha. None andi baravuga baje bukira. Handi baravuga baje bukira. Sitarudia tena. Kufanya nini? Kwa mimba. Aka video. Zora mwe kuzoifisi. Aka video yako mugorara. Igise cyamufasha. Kwa cyo atamu. Sitarudia kuzara, sitarudia. Kira kwerera. Ngatarudia kuzara. Eva, kumwe yakacha Eva. Kiragira. Kisubiri. Sitarudia. Mimi hapa sitarudia. Sitarudia kuzala. So guys, murabona yuko twabandanije rero aha twariko turataha amazi ko mukuza twabaye bumanuke ariko ngaha mu gutaha byasoye ko tuduga. Urabona yuko Fani yarakuriwe cyane. Umudamu w'intwari kazi vrema ndamushingira intahe. Murazi yuko ibintu yakoze yibungenze gutyo n'abadamu bake babikora yibungenze vrema. Yakoze amafilme menshi. Umwana ari mu nda burya akinye filme nyinshi. Yarakinye urugo akina so nice. Akina muri ntuzenya muri My Husband yakinye filme nyinshi cyane. Murabizi neza yuko yakinye no muri Fiawoman. Arakaza n'umwana arakaza Lorenze. So guys, bandanye mugumana natwe murabo kwene byagiye biragenda turiko turataha anyi twaye tumurindire Bablao yari kavugana n'abandi ngaha ahantu ariko kandi abashimire cyane mwebwe mwese murabigano yacu mukabiheza ngo murabisubiramo n'abandi mwese muhanahana ibiganiro byacu tubashimira abantu mudushigikira mwamaze kugira subscribe mwamaze ku liking ibintu byacu mukagira ama commentaire turabashimiye cyane gose turabakunda gose. Umugenda ari kuri internet inge guma muzuko muca mugenda Kuri internet yene internet ni mahabona hanimye nanu genda kumugenda aho utugenda uko amwisara izo Nani bigori ko bitarera? Oya nibirera kubera imvura tasuyite. Nagira kuno ibigori biba byeze. Haraho byeze hariya kwa boss. Genda tutanire. Gonda ni ibigori. Ona. Da? Gonda ni ibigori byaze hamwe. Umviriza ndakubwira ukuri. Uzobijya byeze niko bya Mungu mali bako. wavuze ko byeze kwa bo Ibyo bya Mungu. Mali bako. Mari bako. Imari bako si Kirundi ari. Oya ni Kiswahili. Yo. Jambo ni bawe. Jani yo. Uri hari hiyo, ukiganje. Yakaro yasazi. Oya Sara ugeni ku. Jewe ndikunda Sara runo rufunguzo ni rwanyu. Ndabugurure turabe. Nyimbuza nkucani. Tugende rero dushangaha. my Jesus. Nene mwijoro hachaguye. Aha nshangaha kwa general. Harabaho n'umujenerali
Mwango siyo wa. We ni yo awiyo. Niyo wayubatse ngaho cyane. Mugo ubashye ko yari kurabesha. Urenzeko. Jongo ndiko ndabesha nane ngo hasi wa. Anagana no kwinda. Ariko bakajya nawe dad. Ni Jeff kajya bitatu mugabo. Wumve w'igihumbi. Yako jibu tano bitano. Kwati kuze bitano mu bicu. Wako sasa tunashangera chuma. Wumva imwe igura 2. Imwe yonga w'igihumbi. Mama ngwijanga ngo siyo wanje unawe n'ukwakara. Cyane yo bya. Naye haba n'umugwita. Nasinguru ko. Ngiyo ko. C'est pas ça. Uriya mu boss yayimuhaye. N'amatara ariyo ni ma. Iriya kampuni. Mubaju. Ni wanje ni izina ry'Imana meze. Wewe kwero. Niri ari umunani baziranye. Bana inyaka Kabisa. Ufise parcela mu Mukigobe, afise parcela mukigobe. ni matera ingano ku uyemeye ko akagupfa. Babazo nona ko. Ariko ujya muhimbira ngo We dada amavoka yanze ni gwiwe. ajya najyana mudamu. Mwe ngaba bihamya kwe. So guys, ubwo rero twandanye tubakeze Noraske na Fanny Lavine tubakeze kubwa Haya Pedia ataha kezima. Fanny Lavine yari yacote yarusha twari tuja kwa muganga disi ariko umunsi ntacavuyemwo twaciye twitahira tuja kurindira ikindi gihe guys. So nuko rero vyari vyifashe mushishikare nzobaha ibindi vuba ngo ndabatemwe ibindi bintu bikaze. Nimugire ikibazo gumana nanje nimugimane nanje mwaragize neza kuduhitamwe mwaragizemo kw'abanyamuryango bimbitse ba Fiko. Merci beaucoup. Ufise icubaza canke ugomba guterera canke ugomba kuduhanura turakira vyose. Inimero zacu murakora ziri ngaho munsi muciye mutwandikira haba kuri WhatsApp canke uri mu Burundi telefone kuri Apple isanzwe turavugana canke uturondere ku ma platform yose ya Fiko. Hariho Facebook, hariho Instagram, hariho TikTok, hariho X, hariho yitwa Twitter kera hose turiho ni Fiko. Merci beaucoup, bisous.